Nshuti namwe bagenzi b'ibiganiro umuririmvyi ku kivi mukurikiranira kuri FECABU KINAMA TV turabaramutsa. Tukaba tugiye gukurikirana ikiganiro aho twaronse umutumire adasanzwe aratubwira izina ryiwe, atubwire ahasengera n'igikorwa asanzwe akora. Je nitwa André Miburo, nkaba nsengera muri FECABU KINAMA, umuririmvyi ndakunda Imana, hama ndubatse ndafise umudamu, nkaba mfise n'umwana umwe. Murakoze. Musanzwe musengera ku rushengero rwa FECABU KINAMA, muhakorera ibiki? Mbega uri umupasitori, uri umuvugabutumwa canke? Sindi umupasitori, sindi n'umuvugabutumwa. Ubutumwa bw'iwanje je ndabucisha mu ndirimbo, ndi umuririmvyi mfete. Yego. Mumaze kumva yuko turi kumwe n'umutumire ari umuririmvyi akorera mu rushengero rwa FECABU KINAMA, nawe akaba atari uwundi ni Miburo André. Mbega André, twumvise yuko hari igikorwa uri kurategura, twashaka uduha umuco. Mbega ni igikorwa iki uri ico gikorwa uri kurategura? Ni concert, ni lancement officiel ya album canke ni biki? Ico gikorwa ndiko ndategura nari ndakimaranye novuga nk'imyaka myinshi ndiko ndagitegura, ariko kubera ibintu bigenda biragorana, niyo mpamvu nashimye yuko coba muri uyu mwaka. Kandi ico gikorwa naco sikindi, ndiko ndategura concert. Iyo concert nayo ikaba yitwa yanesheje. Murumva yuko Miburo André umuririmvyi akomeye ariko arategura concert idasanzwe yitwa yanesheje. Mbega iyo concert yanesheje iri kwitegurwa, twamaze kumva kwitegurwa kuba mu uyu mwaka. Mbega ni mu kwezi kuhe, isaha zingahe, itariki zingahe, kandi kibanza iyo concert yanesheje kizoberamwo niki? Iyo concert izoba muri uku kwezi nyene kwa kane, itariki 26 uyu mwaka nyene turimwo. Uwo munsi uzoba ari umunsi wa Mungu, isaha 8:30 concert izoba itanguye. Ikibanza naco ni ca kindi nyene, ni FECABU KINAMA. Arakoze cyane umutumire wacu. Maze kumva yuko concert yanesheje izoba itariki 26 uku kwezi nyene kwa kane muri uyu mwaka nyene. Ikibanza ni mu rushengero rwa FECABU mu Kinama, isaha 8:30. Mbega uretse ko uzoba ushira ku mugaragaro iyo ndirimbo, mbega nurukurikirane, donc ni album uzoba uri kushira ku mugaragaro canke? Ndiko ndategura album, kandi si iyo ndirimbo nyene mfise. Oya, ndafise izindi ndirimbo, ariko ndiko ndategura album. Niragira gukwira album, niyo mpamvu nashatse kwanza gukora concert. Yego. Bisigura yuko iyo concert ari iyicira inzira album iri kwiraza. Yego. Murakoze cyane. None mbega nta ba invite bahari, uzoririmba wowe nyene canke ari ibintu bita ngo gutamba wirorera? Mbega uzoba uhari wenyene canke waratumiye andi mashengero abandi ba invite bazoza kugufata mu mugongo? Concert imeze nk'urubanza. Urubanza umuntu nagwikorana wenyene, arukorana n'umuryango, arukorana n'abagenzi, arukorana na bene data. Nzoba ndi kumwe n'abagenzi banje, inshuti, dufashanya nyene no murimo w'Imana. Yego. Abo nabo ni nk'abande? Aba invite ni twitege bande? Umwemvite wa mbere nkunda cyane gose ni Emile. Ndibaza benshi baramuzi. Umwemvite nawo wundi fise ni umujama kandi wa danger. Ni umujama wa danger, akaba yitwa Keros. Ndi kumwe n'aba SMS nabo nyene ni bene data bo muri FECABU. Nkaba ndi kumwe n'aba God Believers nabo nyene ni bene data bo muri FECABU. Nkaba ndi kumwe kandi na
bw'i Noel. ndumva Okay. azoba ari amavuta menshi. Yego cyane gose. Murakoze cyane. Hariho ibindi bintu bakunda kuvuga ngo kugira ngo ibintu bise neza, numva ngo couleur du jour, kugira ngo ibintu donc bise neza kurusha. Mbega wewe ntavyo wateguye canke bimeze gute? Ama ivyo bintu kugira ngo ibintu bise neza, ivyo vyamyeho. Kano iyo umuntu ashatse kwambara, ashaka kwambara ibintu nyene bise neza abegwe. Tuzoba dufise couleur du jour. Ama couleur du jour nayo tuzoba dufise ni jaune blanc. Niyo couleur jour dufise. Okay. Yego. Murumva neza yuko abantu bateguye bagashira mu mahuzu zabo impuzu za jaune blanc bazoze bazitwaje kugira ngo turushirize kudekora, tubidekore bise neza. None André, tugiye kurangiza, mbega nakajamba kahe canke nakama kahe wotera abantu bifuza kuzifatanya nawe muri ico gikorwa musangira uwo mugisha, nakajamba kaho batekereye canke nabo ubwo butuma butarashikira ubabwiye iki? Akajambo notekerera abantu bafise inyota n'inzara y'uwo musi, nobabwira yuko boza bakaraba, kuko ari abantu bumva Imana bakayumva kw'izina gusa, ariko rero ari Imana twe dufise kandi dukorera iboneka ubwo nyene. Niyo mpamvu nobabwira nibaze kwanza baze barabe iyo Mana y'iwacu ukuntu izoba imeze. Ntibayumve ku gutwi gusa, kuko ivy'amatwi kenshi usanga n'amatwi ahenda, ariko shika kuri tere ubone kwanza eske nibiki biko birahakorerwa. Yego. Apana bijya bavuga ngo amatwi ansumye, donc babibonesha n'amaso kujya kwa Toma. Murakoze cyane. Reka tubashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana ikiganiro Umuririmvyi ku kivi. Tukaba twari kumwe n'umuririmvyi akorera mu rushengero rwa FECABU Kinama, akaba ariko arategura concert yitwa yanesheje, izoba muri uku kwezi nyene itariki 26 isaha 8:30. Mwese murahawe ikaze, muze gufatana natwe, muze dusangire no mugisha. André Miburo, mwakoze cyane kwifatana natwe. Namwe mwakoze ko mu mwanya. Mwakoze cyane. Dushimire mwebwe mwese mwariko muradukurikira, mugume mukurikirana ibiganiro bica kuri FECABU Kinama TV. Nivyakubera vyiza ubisangiza abandi, ugire kuri share, hama bikubereye vyiza kandi wongere ugire j'aime. Ntiwibagire kuri YouTube, Instagram kugira subscribe. Murakoze, muhezagirwe.